Muri jewe iyi nkovu ndayiravye canke bigashika ikanja nca niyumvira yuko ari muri rya joro ry'umubabaro ntatswe kurekura umwana ari ku mugongo kubw'iyi nkovu iri mu gatondo ntavuga ataki na kimwe kindyohera nimere yuko numva nkeneye ahubwo numva ntakeneye induru ntakeneye n'abantu banyayaguza ngo mbaze ibibazo iki numva nkeneye nk'ahantu haje nyene ndire amarira yanje amperemo hama ntekereze sanga nyene mengo mu mutwe nabaye nabi ikintu nshimira Imana muri ivyo vyose unaho urugendo rwabaye rurerure kubera nkijije mu mwuzure kuko iyo mfa mu gihe cy'umwuzure ubwabo bw'ugu canke za nyigisho mwama mwumva ntazo mwari gushobora kuronka ariko umwuzure wa 2014 wo mu Gatunguru jewe Fanira Vine nije natanguye kumukoresha rero ije natangiye kumukoresha muri filime yiwanje nkamuhemba wewe ushobora kumenya gute impamvu nagiye canke impamvu yampamagaye uje naho atoba filime dusanga rifise ibindi bintu duhuriye ko atari filime nawe arafata n'imangazini yarafise y'impuzu arugara aravuga ati jewe ndagenda namubwiye nti ahubwo we ntiwasatse nibije bintu uri muriruka mowe bizokugaburira bizogirana nabona mengo n'umusazi agatomwanya nkabona arugaye tukajana nkabona arambaye neza arisize arage nkavuga ati none uyu muntu ari mu biki urumva rero aho yazunguruka hose narahabona inzira yacamo narazibonye rero kubageze kwirya ntambwe ntivyigeze bimbabaza kuko iyo biza kumbabaza simba naramuherekeza kandi ntabwo tuba tukiri kumwe kugeza uno munsi Yes, urakoze G5 Media mumeze gute murameze neza ndameze fresh kabisa kozo wandutekana bazotekana ndameze fresh kabisa ndimuna marembe neza naramutse impore ndamana wabwiye yuko kuryama ni byacu ariko kuramuka si byatwese hari abaryamani bagira bayo higo kuramuka kubera ko petete biheke biba byageze je nawe twaramutse nakiguzi twatanze ku Mana ariko nuko ibigifise imigambi kuri twebwe ubwo rero mfasha amasegonda make wese mu kwemera kwiwe abanza ashimire Uwiteka kuba yamuramukije amahoro jewe na Constance wanje no musi nkumutumire turameze neza sinzi ko numa namuvuga ibintu bitari bye ariko je nizirakomeze neza kuko aratagaze konsumeze neza sha no kuri ndaho ndashima Imana meze neza no kuri uratagaze uraka merci muri kino gihe muri mu nyisho muri kino gihe muri no mise nyene na stress nta kibazo bitetse chiki uri uko stress igya umunsi wanyu muvuga ati umunsi wanyu ngira stress hari umunsi y'uno umunsi itariki imwe je ko kwezi umunsi ugira lancement officiel imva wagize stress wari umunsi mwiza cyane cyane zivuye ku kirere mu gihe igikorwa cyari cyarangiye kashareka nta muvye yafise indaburi gisi ariko hari no muso warose na miliyoni menshi agana yajya mu marura waharuye ngaha na ibyo gwaro anani ingeze mu miliyoni zikaguri zinyo Imana irakubona Ayo gamana ni bari ndagiye utanchorera za miliyoni abona batanu nayo nzi ko waje kumitaye myinshi ari kumeze neza ndaho kabisa niko bimeze neza ndi kumwe n'umwanditsi w'imvano ariko kandi ndi kumwe n'umwanditsi w'amafilme menshi atandukanye hari mu Yeriko yamaze igihe kirekire muri ko murajya show babona neza yuko ubu twavuze ati kare duhindure system tuje mu bindi abikoko neza muri n'umwanya filme zawe bihagaze gute muri no mwanya ibishushe n'ivyo mu mvano byo mu mvano hahiye kandi niba urabona turi mu gikorwa kabisa igikorwa cyo mwimbo abantu bampezagije amafilime rero bumve yuko ijya musi nahavuye ngabanye filime zibiri umwe rero yampaye umwanya wo kuyikora vuba nzobarundamo nihuse cyane tukirangere ko ni unagurije amede na BMT bahavuye bakwemereye filime bari uri kurakora ngaha canke bimeze gute byarangiriye hajya ntibarasubira kukwita oya iyo kwa mede ntiharagera hariho turarindiriye ndimo ndakora yemewe na Emabro nabonye ari muri shooting ariko ara shooting Emma
njo kwanza hapa uone ko nariko naswaganya marika arayikora ngaha yemeye igikorwa yatanze neza iyo umuntu nka Mablo yemeye gusacrifice akaza kuguhereza support yemeye ya film bwana neza ko ari ibintu byo Ema safi njoo kabisa soja hapa kidogo baba dakika kama moja tu hapa kama moja tu yes neza uyu ni ubita Mablo muri nasema officiel waremeye film none tiwaje gushikana ico wemeye none gisabye ugikorwa uwaye kiwa cyagenda gute igikorwa cyagenda neza ahubwo ni waduciriye ahubwo weta hatubandanye igikorwa Kumana gushimira imbere ya kamera kubera ko ushikanye ico wemeje hariho benshi bakunze kuvyemera hage gashabere haganye so muri uno mwaka Constance niwe muntu yaje incuro nyinshi muri Zira twakoranye kenshi twarakoranye burya ya filime ya kera yitwa gute Kariwacu urumva nayo itari projet yiwe ariko niwe yari director niwe yari umwanditsi twarakoranye imvano nawe yakoranye no mu Emily ariko ni muri Zira film rero kugire kwabwa bonisi n'ikintu cy'igisi wari kuvuga ko ari ubucuti gusabye bwatumye ibintu yaba undi muntu yagutumiye wari kuvuga ati reka ntangiye cyane nyene ni kwa kumenyana bwati yawe so ndibaza muri no industry nta urantumira ngo ndige kugira icyo ndamufasha nta uranyitura ngo ndige kumuhora Nyo kugora kabisa asante sana Ema wabonye murege tukore abo ndafise iminota nka reka ndamo umunota umwe ngire nita umwe nchanza tuze neza kuri filme Imvano bana neza ko yakunze cyane ku muvuduko udasanzwe duhereye kuri episode ya mbere ndetse urate na Rasma yitabiriwe ku bwinshi ndetse kitabwa n'abantu bari baje gushikira byanya byo koko umutahe wayishizemo no kuri kurayibona urize kuzobugarutse mu bisanzwe hajya y'umurimyi arimye agateragira kabone duharage dusa neza hagiye abonye ibiharage bitanguye kuravya bihishiye abayizeye ko azokora mu mwimbo muri no mwanya maze kwinza amafaranga ngana gutaciye mu mva nzoyinjiza we yamaze kwashika eka ndase umaze kunzanira ngahe oje kama sababu singi bihumbi 10 bibaye kandi omuri kama se cyenda nzagora nenyoreye ariko maranje nari ngivuga dimire na déplacement shikanye mugo yera ko yatanga mera twagura amagi atatu n'nusu y'ubu namagatatu nyende numva kwa mirasi yo none nkamwe mutaragwira nka jewe uko biri kose rero konse urabiyene filime Imvano kiragenda mu buryo gifise ukaraba no kumayihinduye strategy niki kintu wifuza yuko ugumuhindura muri filime zawe wigiye kuri filime Imvano mu bisanzwe filime Imvano irateguye kandi ikozwe neza ifise n'amajwi meza rero ikintu niga numva ntoteranje inyuma ahubwo norushiriza kare nahora ndabaha episode rimwe mu kwezi cyane nkasanga biragoranye kakaba nka kabiri mu kwezi umugabo ubu muri jewe numva nimba ari ubushyuhe wana waje kubigege Imvano ngo genda kwandike nimwe journage aho gaye nimba ari ubushyuhe nimba ari biki byafashe ubu numva shaka kuza ndabaha nibi buri mu ndwi kabiri deux fois par semaine uriteguye kubuye zico bisukura n'umwete bukenewe rega ikibazo cyo ibintu namye nshiramwo ubunyantege nke namye nkunda cyane kwitabira ibikorwa by'abandi nkagenda nkabikora cyane nkasanga jewe ivy'iwanje bimwe biranci intege nkasanga ndimwo ndabinegrije ariko ubu muri filime Imvano ukuntu mbona barimwe barayakira barimwe barampa courage bogumuko nzosara kurusha benshi hariho bamwe nanagiye ndumva hirya no hino nka commentaire zimwe zitandukanye bavuga ko yabaye hit kubera abantu wakoranye nabo amazina yabo urabibona ko koko nawe ariko byaragenze cyangwa uvuze ubundi kuntu bibona mu bisanzwe ni sinzi uko abantu babibona muga mu bisanzwe nico
kirimo kuko filime irimo mw'abantu bazwe kandi benshi rero dufate nimba abafana bo kwa kanaka no kwa naka bategerezwa kuza kuraba igikorwa cyabaye niyo mpamvu nguma mpimiriza ndababwira nti baherereye mu mvano ahubwo bazokomeza bazakomeza gushigikira igikorwa n'ishakira washyizemo abantu bafite nka Sabasi ndetse n'abakinyi ba Ninde benshi batandukanye ni washiramo ikindi gikorwa cyasiga titre zitarimo ukizoraba cyangwa ugataki abitije kandi no gumana oya ntabwo twagoma dukorana ibihe byose Costas ni Costas mwese afisiwe nabo bafisi wabo nkuko nagenda iwabo nabo bakabaraje wanje mugabo urumva ntabwo ari ibihe byose mugabo ndazi n'abantu baragikorwa bimeze neza rero novuga yuko bizobandanya bigenda neza kabisa amwe mu majambo nabonye habaye ngo mwakoranye wewe ati amafaranga utanze muri Truafa mugakora ariko abandi baje bakabanisha amafaranga bagiye gukora ibyawe mu ntagiye n'ufasha abaye ndazi ko kugeza no kugushikira petero kijanye jewe ivyanje na Fanira Vine numva mengo uwo muntu abana bivuze nta n'ivyabazi byo bagora kuko jewe Fanira Vine nije natanguye kumukoresha rero nije natangiye kumukoresha muri filime yiwanje nkamuhemba wewe ushobora kumenya gute impamvu nagiye cyangwa impamvu yampamagaye uje naho atoba filime dusanga rifise ibindi bintu duhuriye ko atari filime urumva rero urimo ravuga ngo amafaranga iki umwe wese afise uko amenyana n'umuntu kandi watangiye kumukoresha ari kuri etape imeze gute ya filime yo mana we atarakora na filime urugendo abo yego General mutanze nde namutanga no gukora lancement ya mbere yego ariko abako mugira yarakupost n'amajambo menshi cyane asaro kumenga yo ariko kuza kakera ahubwo pana kakera ibyo twadusanga tubizi na nyemwo ahubwo nuko cyane tashyuha ubucuti dufitaniye ntabwo twabushyuhira cyane kuma kamera mugabo inyuma ya kamera turafise ikindi kintu duhuriye ko kinini iyo umuntu watangukoresha ukinisha iwawe asa n'uwateye intambwe ku gusoma byakira nta umutima yereka aho ati bana kabisa byo ntere kibazo gute ahubwo wanashima ko yagenda mu biganiro nkamuherekeza bakatsa kamera bagakora jewe nicaye nkuko ndindiriye agaheza ntihama twagiye none ubu nawe mukumurongo uvuga ati aje Imana ishimwe ndandage gusa urumva ikibazo ikintu nigira ko rya mudamu afise umwete kuko je twitwa ko twarukiye rimwe mugabo umwete afise niwe yazananye je warananiye umaze kunanira nabanshibushe mu bya business ziwanje kurondera hariya nawe arafata n'imangazini yarafise y'impuzu arugara aravuga ati jewe ndagenda namubwe ntabwo we ntiwasatse nibije bintu uri muriruka mu we bizokugaburira bizogirana nabona mengo n'umusazi agatomwanya nkabona arugaye tukajyana nkabona arambaye neza arisizerage nkavuga ati none uyu muntu ari mu biki urumva rero aho yazunguruka hose narahabona inzira yacamo narazibonye rero kubageze kwirya ntambwe ntivyigeze bimbabaza kuko biza kumbabaza simba naramuherekeza kandi ntabwo tuba tukiri kumwe kugeza uno munsi kuko ndaza aho yahereye ndazibona aho yaragejeje urumva kugira naje negera imbere canke naje ibikorwa vya avance ni wa mutima w'urukundo rero usanga rufitanye na cyane cyane filime imvano uyiravye baratubwiye ati harimo true story bice 95 kwijana ni filime ibabaje cyane ndibuka navuze ati mu mafilime maze kuraba ni filime wakinye ubona neza yuko utari kurakina aho uri kurerekana ibikurimwo ivyakubayemo twumve neza yuko uriya Constance twabonye muri filime ariwe Constance yabayeho muri bijya bihe biyo true story niyo ibyanyavyo koko mu bisanzwe nk'abantu basanzwe bankurikirana jewe rore ntabwo ndayifata nk'iyo ndimo ndakina ariko ijya barurenze reka apana izarizo zose je ndinze ndabafina nkumva ko amarira yokoroka my friends mu bisanzwe ntabwo ari samprusa mugabo igice kinini
cirya filime harimo ubuzima bw'iwanje naho atari sampusa igice kinini n'ubuzima bw'iwanje ikindi n'ubuzima bw'iwawe. Bizwa byabaye kuri Constance mu bisigaye nk'intare. Ibyabaye kuri Constance mu myaka iheze bikoro yabisigaranye nk'intare. Ni nk'intare ahubwo wanashima hari igihe mfata n'umwanya nkashimira Imana kuba byarabaye erega nta kibi cyabuze ico kimara kuko hariho ibibi bidushikira kugira bituremere ibyiza imbere. Mu bintu byakubaye koko niki ikintu uvuga ati iki niyo nagisimba nari mfuye. Mu bintu byambaye ko ni byinshi kandi bibabaje ahubwo ikintu nshimira Imana muri ibyo byose unaho urugendo rwabaye rurerure kubera nkikije mu mwuzure kuko iyo mfa mu gihe cy'umwuzure ubwabo bw'ugu canke za nyigisho mwama mwumva ntazo mwari gushobora kuronka ariko umwuzure wa 2014 wo mu Gatunguru bazuje nawe giriyemo ibikomere bitandukanye iki ariko Imana ikansigaza ati muri bimwe nzi nuko inkovu ufise mu gihe ziratewe n'ico gihe nyene iyo yiravye iyo nkovu urabiyumvira iki muri we? Muri jewe iyi nkovu ndayiravye canke bigashika ikanja nca niyumvira yuko ari muri rya joro ry'umubabaro ntatswe kurekura umwana ari ku mugongo kubw'iyi nkovu iri mu gatondo. Konso Jenzo rondero mwa kandi ibisera navyo kuvakira ko rondo matwisha twabiyaga ko neza byuguruse by'indani ariko uno musi nadano n'imvano cyane ne yanzanye kugira ngo rero wiyumvire gufata ibyakubaye ko ubikine muri film cyaje gute ide yavuye ide bisanzwe bindimo urumva ko ari ibintu nari maranye igihe kinini n'ubuzima naciyemo kandi filime imvano kugira ibeho nabiteguye igihe kinini bikanka kushobora kubaho ariko igihe cyari iki kugira filime imvano ishobore kubaho urumva ivyo kuvuga cyangwa ivyo kwigisha biriho n'ivyishi ariko bikagorana mu buryo burunaka cyangwa urazi ko nyene mu buzima babigoye ariko ibya filime imvano sinzi kubera ikibenshi barakunda gutinya gutanga inkuru z'ababaye gushikiriza intaye y'ibintu baciyemo ariko warabiradira avuga ati iki kintu ndakwiye ko isi yose yomenye ko Constance yarari kubera iki kudatinya akavuga ati abwe kanabitangaza ndabishire ku mugaragaro. Mu bisanzwe hagiye umuntu arinze avuga ikintu aba yatanguye gukira kuko naje byari vyarase mugabo umunsi nkiri gikomere cy'indani mu mutima nkumva ndagiye ku mamedia nkabivuga niwo munsi numvise ko ntanguye gukira ubu ndavyumva ari nk'inkuru canke nyene nkiyo ntanguye nkavyinjira ngo mu buzima nkavyibuka niho numva nyene uburibwa bw'igikomere busembuye mugasi cyane mugabo urumva yuko uko kera narindi uko nafata bankoreye bijya uko nabiyumvira ubu mbona ari ibintu ubu ndabafata nkabigisha mu bandi fata ko arabanyigishije ivy'ubu buzima kabisa mu minsi heze hayi ntatwa kuzirahera no musi navuze ko Constance musi yafashwe n'ibiki wa postinze umugabo wawe kuva mugira mariage umwana wa mbere nyine wari umwanya ikini nimba dawo tubwira gatuye ku byanziga stati kijya gihe urumva icyambere kimwe impamvu nabipostinze urabona ko vraiment hari umuntu ushobora kubwira nti twege twabanye turabana ntashobore kuvyumva mugabo umuntu yaziravye zijya stati urabona nyine ko ari abana bari ngaho rero naravyutse cyane yumvira ukuntu bavuga ntimuzobana ugashusa nkaho kwa mabukwe nta misi itatu iheze bataturondeye kugira bumve ko tukiri kumwe baguma bavuga nti abantu ntibazobana abantu ntawe uzohanura ubundi urumva akagumana ubwo bwoba muga ntibamenye yuko nanje muri je mfise igikomere nahuye naco iki mu bisanzwe byari uko nderekana mfise umwana wa mbere wa kabiri umwana wa mbere waranditse ngo byari bigoye kwitwa umuvyeyi muri ya myaka cyashaka kumenya byari bigoreye Constance yabyaye umwana wa mbere atabara mu mugabo oya
nari kumwe n'umugabo ahubwo impamvu byari bigoye nuko umwana ashobora kurira ndi mu bandi nakorayo ngo mbe nihere umwana wanje ibere nkaza mbona barajyanye inzara nigira kwa muganga kuri vagisa abandi bose bakambise gashavuga ngo banza ngo mureke ngo abanze ngo bamukuriremo ngo atahane umwana muhira ngo izuba ritaraka ngo ntava murirako urumva nkasanga ndi mu bantu ndi no mu ishengero sinashobora konsa umwana uko namvise akabere kanga nuko rero bahora ndamukuye bagaca bata ngo hewe ngo ni wawe urumva abantu mfise umwana bakabona ko ndi umuyaye ubwo buzima ndabuvamwo nashobora guhura n'umuntu akambwira hewe ni wavyeyi wa mwana ko yawagaye we ngo umugabo ngo mutwereke ngo tumupfunge ngo yarakoze ikibi nca nibuka igihe navyara umwana wanje wa mbere amari mwangize na mariage oya mariage twayigize mu nyuma nca nibuka igihe navyara umwana wanje wa mbere ibitaro byose byarase kunyakira bakamfata nabi bakanshinyaguriza ngo ni bwa bukobwa ngo bagenda ngo ku mashuri uribaza urikunda watesetse wamenetse nico gihe nama nibuka nkumva n'umushatsi uramvuye ngo ubwo ni bwa bukobwa ngo buja ngo ku mashuri ngo bugashabuja kwitega ngo ibigabo ngo buvuye ku mashuri ngo bugashabo barambikinda ngo umugabo wawe arihe nkasigura ati umugabo wanje sihari ari ku kazi mugabo araza ngo vugisha ukuri ngo nta mugabo ngufise ugaca banyirukana ngo wewe bakandanga ngo ntiharagera ngo genda ngo burazunguruka aho bakanyirukana nkagenda ku rindi vuriro naryo nyene baranyirukana ibaze ku ivuriro nagiye kuvyaraho ku mwana wanje wa mbere banyakiriye iturigira gatatu umuntu amperekeje hevye agakoma induruti mwebwe ivyo muri mwo nibiki urumva bakamparirako kareka bijya rero hajya andinze posting hajya mba mbyutse numva muri servo byuzuye byaje urumva sinzi bibira nivuga ngo nimwamara kurya mugahimba ntimuze mwibagire iyo mwavuye rero aho nogera hose hariho ibihe ntokwibagira nivyo hariho umuntu ashobora kuvyimva nko kumego nko gusimbura mugabo inkovu rana nk'inkovu iri ngaha aha naho wararurama ibinezereza gute ugacumbaza ngo ko sitangwa aho wabaye iki ntabwo nashobora kuvuga ngo sinzi ico nabaye mvuma mvuga ati atanyene n'ikintu cankwabuye cy'umwuzurira iki hariho n'umuzabana ngo yewe kaza mva turahuye n'umuntu ngo hewe ngo umugabo warakaze ati kubera ngo yo namenye yakurumye ngo rega agomba kujya umutsima hari igihe bibaye ngombwa ndakuraba haca nirenganira urumva rero ambwiye uko direct abanjanye kumenya icyanki abansubije urumva naho waba ari ibintu bakubwira nti naho wowe ukijiwe gute kamere baje iraraba muga ntipfa Burundi irababurabe nyene bivaye n'ibihuburimwo ikihwamika iki muga hagize ikintu kikuvyura nako nta muntu umwe boronderamwo kamere mere naho bari pastori bagendera title Mustasi yashavuye bameze gute yageze muri ivyo gihe uwo mwegera imbere yo mubana yo sanga ameze ari umuntu ameze gute aho ubu n'amahoro mu misi yahera ndi muri ivyo bihe narashobora kumara nk'ukwezi indwi zibiri ntavuga atakina kimwe kindyohera nimere yuko numva nkeneye ahubwo numva ntakeneye induru ntakeneye n'abantu banyayaguza ngo mbaze ibibazo iki numva nkeneye nk'ahantu haje nyene ndire amarira yanje amperemo hama ntekereze sanga nyene mengo mu mutwe nabaye nabi kwa muganga ntibagumye banyigisha ukuntu no kwitwara ukuntu bivamwo iki maze kugera muri filime yo none agira nshike nagenda kubaze ati ije kuza kubwira ikintu filime yahinduye ubuzima bwawe igituma uvuga ati rugo byagenda gute filime shino ibakora ko yatumye nibagira ikintu byari byarabaye ngacira filime ikintu ndayikundira cyambere kimwe yatumye fata umubabaro wanje ndaronka ingene ndawusesa ikindi kigira kabiri yanzaniye umunezero ndi muri turunaje ntahantu hambere ntwenga ntahantu hambere numva mbafise amahoro mbanezerewe naho amazi iminsi nshavuye muga ndi mu maturunaje mba numva meze neza yego Mustasi filime zawe ko utazitwara muri festival cyangwa amahiganwa ari yose ko turazenza gukora filime nziza kandi umuntu wese abahavye akura n'umunezero udasanzwe
mu bisanzwe ngira n'ubunebwe bw'iwanje sinkunda kuvyishiramo. Sure. Oya ivyo vy'ibimenyane ntavyo nomenya, narigeze kujana yo filime yanje ijoro. Narigeze kuyijana yo rimwe mbere 2020